Muri benshi muriko mukurikira ibiganiro vya televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ingingo y'ubushikiranganji bw'ibidukikije yo kuwa kane Myandagaro uno mwaka ibuza gucukura umusenyi n'ibindi bikoresho vyo kubaka mu nzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura nta gaciro igifise. Yavugurujwe n'umushikiranganje Prosper Dodiko kuri uyu wa gatandatu inyuma yo kugendera bimwe muri ivyo bibanza bicukugwamwo umusenyi. Uburyo buke nibwo butuma abanyeshure biga kuri ETS Kamenge batumwa kwitondanira ibisaswa vyo mu bwoko bwa matera kugira baronke ivyo baryamako. N'inyishu y'umushikiranganje w'indero yishura ku bibazo by'abashinga amateka muri ino ndwi navyo twabiteguye murabikurikira muri ano makuru. Ido nido ni mukanya twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'ibidukikije. Ingingo ihagarika vy'imfata kibanza ibikorwa vyo gucukura umusenyi n'ibindi bikoresho vyo kubaka mu bibanza bimwe vyo ku nzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura yahagaritswe mu kiganiro kubamenyesha amakuru kuri uyu wa gatandatu inyuma yo kugendera bimwe muri ivyo bibanza. Umushikiranganje Prosper Dodiko ajejwe ibidukikije asigura ko iyo ngingo iterekeye ibibanza byose bikoregwamwo ivyo bikorwa kumvo zo kubandanya bakingira izo nzuzi hamwe kandi n'abazegereye. Ivyo rero tubifashe kugira ngo dukinge kandi dukingire ibidukikije n'abantu n'ibikorwa bihakorerwa. Vyumvikana yuko ubu izo koperative tuvuze kuri izo nzego kuri izo nzuzi mvuze zose zica zihagarika ibikorwa burundu kugira ngo tubandanye dukingira ibidukikije, dukingire abantu, dukingire n'ibikorwa bihakorerwa. Kuko byari bibonekeje yuko ugukunda amahera ngo tuko turarondera amahera tukibagira ibidukikije, mwarabonye uko nkaduhagaze tumaze gutakaza ubuzima bw'abene gihugu. Nico gituma rero iyo ngingo ntagire uwibaza yuko izosubirwamwo. Iyo ngingo ni ntabanduka yuko aho navuze inzuzi navuze n'ibibanza navuze yuko ibikorwa bihagarara burundu. Tugaca tugiraho rero dusaba abajejwe intwaro, abajejwe umutekano bose, abajejwe ibikorwa bya obuha, twese tuzoguma dukorera hamwe kugira ngo duhane. Ubwa mbere tubanze ducungere ejo uzofatwa asubiyeyo ahanwe vyisunza amategeko. Uwo duhagaritse ntiyocashe ukayumva yuko yagize amakosa. Ego nivyo hari amakoperative yagize amakosa yacukuye nabi kubera hari ubuhinga bwo gucukura. Mugabo cane twafatiye ku bintu bibiri. Atari koperative ifise amakosa yuko yacukuye nabi yari kwikorera ahantu bikenewe yuko duhagarika kugira ngo tuhakingire. Vyumvikana yuko nta karenganyo kagiyemwo, ariko ntikibuza yuko uwo babona afise akangonongono yuko yokwitura uwo mugwi kugira ngo abaze ivyiwe, bamuhe umuco, kumbure bamwereke yuko atarenganijwe. Hama nivyibonekeza yuko hari uwo bayarenganijwe nahone birashoboka yuko tumurenganura. Prosper Dodiko akaba ari umushikiranganje ajejwe ibidukikije. Nkumenyeshe ko ingingo ibuza gucukura umusenyi n'ibindi bikoresho vyo kubaka mu nzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura yari yafashwe kwigenekerezo rya kane Myandagaro uno mwaka turimwo. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'indero aho uburyo buke ngo aribwo butuma abanyeshure biga ku ishure ryisumbuye ryigisha imyuga ETS Kamenge batumwa ibisaswa vyo mu bwoko bwa matera kugira ngo baronke ivyo bakika ku musaya.
Ni inyishu rero y'umushikiranganji w'indero mu yishura ibibazo by'abashinga amateka muri ino ndwi hashikirizwa icegeranyo cyakozwe na sentare nkuru ijejwe gukurikirana amatungo ya leta. Muco niho yarari. Inyuma yo gushikiriza icegeranyo cakozwe na sentare ijejwe gukurikirana amatungo ya leta, abashinga amateka barashikirije amakenga yabo babona ari mu gisata c'indero nk'ayajanye n'abanyeshure bitwarira amamatera ku ishure gisumbuye y'imyuga ETS. Aha hari kibazo cyo kuri ETS Kamenge. Ni kubera iki umwana abaye orienta agiyeho aguma asabwa imatera? Mwo bidusigurira agende yitwariye imatera kandi amafaranga yaratowe. Kuri ico kibazo umushikiranganje François Habyarimana yishura ko uburyo bahabwa budashobora kugura ibikoresho byose by'ishure. Ibintu uko bimeze mu bushikiranganje nta buryo buhagije bwo kugura imatera koko zikwiye danserku dufise. Kenshi nuko nyene banyakwa abashinga amateka bataza turi muri discussion budgetaire. Twese dutaha renere ziri tandu. We ugenda ujanye ivyo ukeneye gukora n'uburyo ukeneye. Le ministère des Finances ahubwira ubwo buryo nta buhari. Nico gituma twavuze tuti duca twikora no kubandi badusahiriza kugira ngo batwunganire. Hari n'igihe mbere n'abavyeyi, hari n'igihe n'abavyeyi bunganira. None iyi nzu y'ishuri hiye nka bimwe vyaba hariya imuyinga. Twebwe muri budget programme ayo mahera ntayo tuba twarategekanije. Rero abavyeyi baciye bemera bati twebwe twoshobora gusahiriza mu gufasha ikina kiriya, twe tuvuga tuti ni vyiza cyane gose kandi turavyankuraje. Hari abaciye bavuga ngo hariho politique ya gratuité, ngo rero ntibumva ingene umuvyeyi asahiriza. Abantu baze bamenya gutandukanya ibintu n'ibindi. Leta yavuze iti nta mwana azosubira kurihishwa amahera y'ishure. Mugabo leta sizocigura uniforme z'umwana. Leta sizocigura ikirato c'umwana. Iyo ni responsabilité y'umuvyeyi. Ikindi kibazo nikijanye n'ubukene bw'intebe ku mashuri atandukanye. Umushikiranganje agaruka kandi ku kibazo c'uburyo buke gituma bagenda baragura intebe zike. Avara ne passé twaguze intebe haburamwo gato zihakwa gushika ibihumbi 100 haburamwo gato. Intebe burya a moyenne tuyigura ku bihumbi 50 a moyenne. Ariko kubera masoko abera mu makomine intebe ntizigugwa cyo kimwe bivanye ni komine iyariyo. Hariho amakomine arimwo ibiti, hariho amakomine ugiye kurondera igiti cy'umukaratusi cyangwa igiti cy'igereveriya wiruka n'ibirenge bigashuha, ku buryo igiciro c'intebe muri iyo komine irimwo ibiti no mu makomine asanzwe atarimo ibiti canke no ngaha mu gisagara ca Bujumbura usanga igiciro atari kimwe. Mugabo twe turavye la moyenne y'intebe tuyigura ku bihumbi 50 a moyenne. Uca wumva rero iyo dufise budget ya 1 milliard muca mumva intebe tugura intebe ziturna autour de 20,000 pupitres. Iyo dufise izo ntebe za nk'ico gihe twari dufise budget ya 5 milliard twaguze intebe zihakwa gushika haburamo gato intebe nkeyi kugira ngo turonke intebe ibihumbi 100. Noneho dukeneye zishika hafi ibihumbi 500. Turavye rythme ya budget turonka tugura intebe ibihumbi 200 ku mwaka, dukeneye ibihumbi 500. Ni simple calcul. Mwumva hazoca imyaka ingahe kugira ngo ikibazo c'intebe tugitorere umuti. Uwo mushikiranganje aravuga kandi ku kibazo kijanye n'ubukene bw'abigisha, aho amenyesha ko kizohera gutorega umuti n'imiburiburi mu myaka 12. Amenyesha ko biba ngombwa ko akoresha abakutsa kivi bashika ibihumbi 8,389 mu gihe abigisha bahawe akazi badashika 600. Muco urakenuye kuri iyo nkuru. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'indero. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu buranegura abantu batsindiye amasoko yo gutanga intebe mu mashure yo mu makomine mu mwaka uheze, ariko n'ubu bakaba batarashitsa amasezerano. Mu nama n'abajejwe intwaro mu gihugu cyose kuri uyu wa kane,
umushikiranganji Martin Niteretse ahamagarira baburamatari hamwe kandi n'abajejwe indero mu makomine gutorera umuti ico kibazo. Aburamatari mubafashe abantu bose batsindiye amasoko y'intebe y'umwaka uheze batarazitanga n'izo uyu mwaka kuri budget 2022-2023 batarazitanga mufate ingingo zikwiye zibereye zihwanye nabo inkozi zibiri mu zindi ntivyumvikana ko umukuru w'igihugu yokwikokora akarunda y'amafaranga mugisho bakora gashavuga ati wayashizemwo mugo natwe turanse bazoguma yicaye ku mabuye ico mugitangira raporo yihuta kwa mbere mumbye ati naka yaranse kuzitanga uyu mwaka gushika naho n'intebe twe twatangiye amafaranga twebwe nka ministeri twatanze 3 miliyari nka ministeri ya interieur tuvuga tuti twapuye ministeri ya education parce que ugwarukana ugwiwacu nubu hariho abatarayatanga ya 2021 amahera ya 2021 nubu izo ntebe hari abatarazitanga baciye birabira hiye ibidiko narabwira ni kuri ni kete nyanubye ati ministeri ibyo nivyo basi nyandikira yaranyandikiye ibishoboka ko tugumana n'abantu baba begito nkuko nibikunda ko tugumana n'aba begito nkuko ni sabotage mu zindi agenda bakagusanga abana bavyegeranije ku mabuye bagaca babufotora ngo hera kumba batezwa kuba intebe bavuze bati reka tumukomeshe rero turaba. Mu makuru avugwa mu makungu turangiza amakuru yacu akarere ka Gaza kararembejwe n'ibitero vya Israeli abanyagihugu bahakomerekera n'abahasiga ubuzima bakabandanya biyongera bagenzi bacu ba Euronews bamenyesha ko ibitaro vyarengewe ata n'ibikoresho biriko biraronka ngo bifashe ababitura. Francine ndiho kubgayo yagendeye Euronews. Alors que le nombre de morts ne cesse d'augmenter à Gaza. Igitigiri c'abapfa kibandanya congerekana mu karere ka Gaza abakomereka bo ntiborohewe iruhande yuko baguma biyongera nabo nyene ibikoresho biriko birakena n'umuyaga nkuba nta uriho ibitaro vyo muri Palestine biriko birarengerwa abunguruza indembe bemeza ko ibitero vyo muri Israel biriko birananiza ugushikana bakomeretse aho bavurirwa wagira ati twebwe nk'abajejwe aho kazi duhura ibibazo vyinshi biratugora ingene dutwara abantu kubera ibitero gushika ubu abunguruza indembe bane baramaze kuhasiga ubuzima ibitero vya mbere vyabereye mu buraruko bwa Gaza batatu mu bo dukorana barapfuye ibindi bitero vyabaye kuri uno munsi mu buseruko bw'igisagara naho umuryango utabara imbabare kwahuje uri kurafasha mu gutwara abantu ibindi bitero vy'abanya-Israel vyatuguye ko ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu aho mu gihugu ca Palestine umenyesha ko abantu 60% vy'abasiga ubuzima muri ivyo bitero canke abakomereka arabakenyezi n'abana aba bati none nk'abo bana ko bari biryamiye mu mazu babakoreye iki amakungu namenye ko tukiri kuri iyi si nisi y'abana bacu iyi ngwano n'ubu bwicanyi bihagarare ishirahamwe mpuzamakungoni irijejwe amagara y'abantu ku isi OMS n'ayandi mashirahamwe baguma basaba inzira zoca mu imfashanyo z'abanyagihugu ariko kandi bishoboke yuko bashikana mu bibanza bikingiwe aho badashikirwa n'ivyo bitero vya Israel mais aussi pour mettre à l'abri les civils qui tentent de fuir les bombardements israéliens. Francine ndiho kubgayo urakenuye niko iyo nkuru rero ivugwa mu makungu duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwari kumwe natwe mugumane kandi na televiziyo Isanganiro.